urabona ko babihanze biriya bintu ku bwanje aho ngeza umwihwezo n'amakuru mfise byari bifite intumbero kumbure turaza kubishikako kuko ntibabikoze muri politike na cyane cyane iyo abantu batwara igihugu ntibaba babikora bimwe bo kwita mu pahazare ngo sero hazare cyane ngo dujudoya hariho ico bita plan barafite umugambi uwo mugambi rero kugira bawushikeko ufite intambwe nyinshi bategereza gucamo muri ivyo rero muri izo ntambwe naha mubona ko hari intambere burya ikomeye iyo uri kugwana n'umwicanyi ruhebwa intambara ya mbere niyo gukoma induru niyo gutabaza hanyuma gutabaza si ngombwa ngo ukomere induru hejuru bakumve uri karaguhotera cyangwa uri karakwica nuko rero nshatse kubivuga muri iyo nsiguro ariko nshatse kuvuga abantu nibicukire gutanga amakuru y'ibiriko byaba abantu nibave muri ubu bwoba bagiye muri indira none abantu baragiye mu ubwoba uno munsi hari abantu batariko bariye mugabo ijya ntwaro yarashizeho ingingo mu bijyanye n'ubutunzi bazogenda barapfa ikiye arahaye umugongo ibibazo tuba duhanze bihanze Burundi canke arahobeje hakuraba ibibazo ngo bahangane nk'uko bavuga yuko umugabo nyene arinda kaje abo bantu turavye ko abantu bari kumenyera kaje tukaraba uko ibintu bimeze mfatiye kuri cya kabiri ingendo mu majambo make atomoye yobihe ku Burundi wese ababaye canke abona uko abibona nico bituma twakwikoze ko hama nawe uradukundira turanagushimiye ntarandiriye ikibazo warakibonye bazo dufite twarakibonye twese abo abaraso tutumire ni ibintu bikora muri Kongo turabona yuko umucanwa uri kuraka ku rwego wacu turavye mu Burundi dufatiye ku bintu tubona hariho ikisoda kitari gisoda kigira amategeko asana amategeko mashasha adasanzwe bashizeho tukibaza ibyo bintu bafite igisano hama umucanwa watse cyane muri Kongo tuhetse kubona yuko umukuru w'igihugu ca Kongo aherutse kuramutsa mugenzi w'u Burundi naho nyene umengo umucanwa warafashe urundi rugero n'amajambo menshi ahamagarira abantu kugirira n'abandi tukavuga ati mbega nta bwoba ibyo byose umuntu abiravye vyodutera twebwe tukagerwa n'ubwoba ikibazo ca kabiri nka twebwe nk'abarundi bakunda igihugu cyabo twofata inyifato ingendo nk'uko twagenze igifaransa mugabo turaza kuganira mu kirundi nibaza ko vyo bikorwa cane rero ikibazo ni mu bihande bibiri inzu mubanyira ikirasha imvona imvano amakenga twoyagira twogira inyifato yiye urakoze cyane sinzi ko munyumva neza namwe yego cyane turakumva iki kiganiro nivyo kumbure no vuga ko kije hageze kuko nivyo ibiriko biraba muri kajya karere k'ibiyaga binini no kuvuga mu Burundi muri Kongo mu Rwanda kumbure hakujya ku mupaka nyene wa Kongo n'Uganda birateye umutima uhagaze si twebwe abarundi twenyene kandi si twebwe abanyagihugu muri kajya karere ariko urabona ko n'amakungu afise umutima uhagaze kubera ibiriko biraba ariko rero nagira ndakubwire kuri ico kintu uvuze uti inzu y'umubanyi irikirasha nivyo irikirasha ariko n'akarere kose kariko karasha ntimwibagire yuko mu Burundi burya buri mu ntambara butari mu ntambara mugabo abazi by'intambara Burundi buri mu ntambara abantu birirwa barapfa bishwe n'inzego z'umutekano hari imigwi yamaze gufata ibigwanisho ivuga ko yiyemeje kugwanya ijya leta y'u Burundi ikoresheje umuheto murazi hari igihe haba ibitero ibyo byose rero nivyerekana ko mu karere hariho icyo no kwita kumburi mu Faransa le danger hariho un danger iteye ubwoba nibaza ko abarundi abakongomani abanyarwanda abaganda eka mbere n'amakungu akwiye guhagurukira bon
ibiriko biraba muri Kongo nivyo muri kino gihe mwaravyumvise nuko hari umugwi w'abagwanyi usanzwe uzwi imbere umaze imyaka uzwi witwa M23 wasubiye kugaba ibitero mu buce bumwe bumwe bw'igihugu ca Kongo. Ivyo navyo bikaba bimaze uno munsi biramaze hafi amezi abiri. Mwarumvise imvugo yakurikiye uwo mugwi, nivyo urimwo abakongomani bo batandukanye bo mu migwi itandukanye, ariko murakunze kumva ko mu karere cyane cyane muri Kongo bawitirira abatutsi. Iyo bawitiriye abatutsi ubwo nyene bagaca bavuga bati abasaba abakongomani n'abanyarwanda, ariko kandi mukaba murazi yuko muri Kongo hariho imigwi myinshi, harimo n'ubwo tuvyisi vy'amoko, hariyo ubwoko bwinshi. Musanzwe muzi yuko hariho n'abarundi, hariho ico bita chefferie de Barundi, murabizi n'abantu barenga ibihumbi amajana n'amajana. Hama hariho effectivement n'abantu b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, harimo abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Kumbure ivyo nuko buriya ibi bintu vy'amoko vyaje mu gihe cyo ibihugu vyacu vyariko birakolonizwa n'abanyamahanga, biragoye gusigura ibi bintu vy'amoko, ariko kumbure si wo mwanya wavyo. Kumbure bizofata igihe bifata, ariko kumbure bizoteba bifata intumbero. Rero navuga nti ibiriko biraba muri Kongo birafitaniye isano rikomeye na politike muri rusange iri kiraba muri kajya karere k'ibiyaga binini, no kuvuga la région des Grands Lacs. Hanini rero nkavuga u Rwanda, u Burundi na Kongo. Reka kumbure imbere yuko tuduga kwijambo ndababwire ibintu jewe ubu bisa n'ibinteye amakenga, ariko ni nkukubasangiza témoignage muri ibi bikorwa vyacu dukora vyo kumenyesha amakuru, nk'umumenyesha amakuru jewe, ariko kandi nk'umwe mu bakozwe ko najya amakuba yabaye mu Burundi kandi n'ubu abandanya. Iruhande y'umwuga wo kumenyesha amakuru turakunda kugira ibyo bita plaidoyer, no kuvuga kugerageza kuhura n'abantu mu bundi buryo, abantu bafite ibyo bajejwe mu mashirahamwe atandukanye mu bihugu bitandukanye, kugira tubasigurire ibiriko birabi iwacu, abashoboye kugira ico bafashije bafashe kugira Burundi buze buronka amahoro. Rero mu mwaka wa 2020 narahuye n'umuntu murambabarira kubera imvo nyene za diplomasi, urazi uhuye n'abantu si ngombwa ko ugenda uravyamamaza, nico gituma kumbure ntamuvuga amazina, ariko narahuye n'umuntu akomeye mu nzego z'umutekano muri ibi bihugu vy'Iburaya. Turiko turayaga ku bijanye n'Uburundi, kuko igihugu ciwe kirakurikiranira hafi cane ibijanye n'ibiko biraba mu Burundi, kambere no muri kajya karere. Twarayaze, hari ijambo yambwiye kuva mu 2020, ndibuka ko hari mu gihe ca Covid, nibaza ko Covid yari kiraza hari imbere yaho gato. Twarayaze, arambarira ati Bob, ibi bintu uri kurambarira, ati databuja yambwira uwumukurira wo hejuru, ku rwego rwo hejuru, yambwiye ati databuja aramaze kubitubwira mu nama, ati yatubwiye yuko inzego z'umutekano zacu n'iz'iperereza zibona ko hariho umuntu, yavyise uko nyene, mugabo ni ukuvuga iyo avuze hariho umuntu, hariho ikintu abashatse kuvuga hariho igihugu canke abantu, umugwi w'abantu, n'ivyo yashaka kuvuga. Ati yarambwiye ko inzego zacu z'umutekano n'iz'iperereza zibona ko hariho umuntu canke abantu canke igihugu kigomba gusubira gutera injyane muri kariya karere k'iwanyu. Aho rero yavuga bijya bihugu vyacu nyene uko duhana imbibe, Burundi, Kongo n'u Rwanda, abivuga gutyo nyene. Hanyuma nagenda bibutse ko mwibuke ko mu myaka ya 90 hari ibintu bitatu vyabaye bikurikirana, uno munsi jewe mfite amakenga ko bigomba gushusha n'ibiriko biraba muri kano karere n'ibishobora kuba muri kino gihe. Muti gute? Mu 93 muribuka mu Burundi
harabaye umugwi w'abasirikare kureba batumwe n'abanyepolitiki bamwe bamwe barica umukuru w'igihugu yaratwara kandi Melchior Ndadaye byaragaragara yuko hariho n'undi mugambi wari usanzwe uhari wo guhonya abatutsi bishe abo bantu bishe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ubwo nyene mwarabonye byashirwa mu Burundi abanyagihugu bo mu bwoko je byamoko muramara ndaho ndabivuga gutya nuko nyene ariko tubikoresha ariko ni ibintu bisa n'ubutemera cyane alors abanyagihugu mu bwoko bw'abahutu bace birara mu babanyi babo urabona ico kintu sinzi ko mwumva mubona ico gisigura abanyagihugu mu bwoko bw'abahutu bagaca birara mu banyagihugu b'abatutsi bakabica mbere barica n'abahutu bamwe bamwe bari mu mugambwe wa Iprona umugambwe witirirwa abatutsi hanyuma ivyo vyabaye mu kwezi kwa 10 mu 1993 no vyabaye ariko mwarabonye inyuma y'amezi atandatu no kuvuga mu kwezi kwa 4 mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda haciye haba ibindi bintu bigomba gusa n'ivyo barica umukuru w'igihugu mbere hariho n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bajaniranye Cyprien Ntaryamira na Habyarimana hanyuma ubwo nyene umuriyoni urenga w'abanyarwanda b'abatutsi baca bakorerwa ihonyabwoko ivyakurikiye mwarabonye yuko inyuma y'umwaka n'igice kuko mu ntango za 1996 mu mpera za 1995 haci hatangura iyindi ntambara mu gihugu kibanye nyene bita Zaire uno munsi ni Congo sinzi ko mubona uwo mwanya mutoyi akarere kahiriyemo mu Burundi ivyabaye harapfuye abantu barenga 300 barenga kure niyo dae harabaye zegeranye cyishira mu mpuzamakungu ONU byagiye abantu baragira amatoza baremera ko mu Burundi habaye umugwi w'abasirikare bishe umukuru w'igihugu ariko yuko umugambwe Sawanya Protebu waturukamwe no mukuru w'igihugu waciye utunganya ihonyabwoko by'abatutsi cegeranyo kiriho mu nama y'umujije umutekano ya ONU umengo baragize ikibazo cy'ukuntu bo kwemeza iryo honyabwoko by'abatutsi mu Burundi kuko ico cegeranyo cabaye mu 1996 ariko mu 1994 na 5 ONU yari yamaze kwemeza ko mu Rwanda habaye ihonyabwoko yahitanye abatutsi hari umunyapolitike wo mu Burundi twigeze kuyaga turayaga kuko bari mu bantu muri iriya myaka bari batwaye Burundi ndamubaza igituma leta yari ihari itakurikiranye ivyo bintu vy'ico cegeranyo muri ONU kugira mu Burundi bagira ico bavuga ku vyabaye kuko urabona ko hari nyinshi hari abahinga ba ONU bari bamaze kwemeza ko habayeho nyabwoko by'abatutsi no mu Burundi mugabo muri ONU murabona ko bitemeje alors ico gihe yansiguriye ati Bob nuko mwebwe burya hari ibintu mutazi politike yo kwishiragoye ati politike mpuzamakungu ati twaragerageje kubikurikirana ariko muri ONU baradusavye yuko twohesha ati kuko hamwe bo kwemeza kijya cegeranyo cyo mu Burundi cha ONU cavuga yuko mu Burundi habaye ihonyabwoko by'abatutsi 1993 ati ONU yababwiye yuko bizoba bisa nkuko ONU iri kiremeza yuko ubwoko bw'abahutu ari abantu bakora amahonyabwoko bon ico gihe rero umva ni politike ndende namubajije uko ariko rero nashaka kubabwira muri bivuga ko no muri Congo ingere byatanguye abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge barishwe byinshi hanyuma murayibuka ibyakurikiye n'intambara bon nariko nshaka kubabwira akarorero k'uwo mu nyamahanga twaganiriye wino Iburaya asanzwe yakomeye mu nzego z'umutekano yarambariye ati abadukurira baramaze kutubwira yuko babona ko hari abantu canke igihugu canke umuntu ashaka kumira nk'udurumbanya nko mu myaka yahera ivyo honye bigera alors ejo bundi muri uku kwezi kw'indwi nyene narabonanye n'undi muntu w'umunyapolitike aha nyene mu bihugu vya Buraya kandi afise igihagararo turiko turayaga isi Burundi nyene ndamubarira nti ariko rero murabona ko mwamaze kwizera yuko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi agiye guhindura ibintu agiye guhagarika ubwicanyi igihugu kigiye gusubira ku murongo ntareko murabona ko ivyo mwizeye n'ivyo twese mwatwijeje murabona ko atari ko biriko biragenda ndamubwira nibaza ko mukwiye rero kuraba ingene muhindura ingendo muhindura ibikenyuro
murabe ingene mushobora gufasha abantu bamwe bamwe imigambi imwe imwe ifise ihangiro ryo kugarukana amahoro mu Burundi. Nukuri nagenda babwire yaciye ambarira ati gute gapo ndamubarira nti uko nyene mushaka abantu bashobora kubasigurira hariho abantu benshi bafise imigambi babona bishobora gufasha mu byo kugarukana amahoro. Acambwira ati amahoro ari kure nk'ukwezi muri kajya karere k'iwacu. Aho rero ndabasangije izo témoignages zibiri kugira mutahure yuko n'abanyamahanga barabona ko ibintu bicushe, barabona ko ibintu bikomeye iruhande yacu twese nyene abarundi. Naha rero mvuga nti kumbure navuga nti ni twebwe rero abarundi na cyane cyane kuko uno munsi nivyo sinoja je ngaho kuvuga ivyo muri Kongo cyane kuko nivyo muri Kongo birafitanye isano n'ibiko birabi wacu. Mugabo nkuko mushinga naye Nestor mu ijambo ry'intangabarara yavuze nivyo urugo rw'umubanyi ruriko rurasha ntuba ufise ivyemezo ko nagwawe rudafatwa. Ariko nuko nashaka kubabwira yuko gwacu jewe nsa n'ubona ko ariko gwatanguye buriya ibi bintu byabaye mu 2015 mugerageje kuraba ivyagiye biraba ingene basambuye amasezerano y'Arusha bagahonyanga igiriza shingiro mu nyuma noneho bakarihamba bagashiraho irindi rishasha ryabo rijanye n'ivyo bashaka. Ibintu abarundi bari barumvikanye bizorangiza intambara bizorangiza ijyana na cyane amasezerano y'Arusha, murabona ko babihanze biriya bintu kubwanje aho ngeza umwihwezo n'amakuru mfise byari bifite intumbero kumbure turaza kubishikako kuko ntibabikoze muri politike na cyane cyane iyo abantu batwara igihugu ntibaba babikora bimwe bo kwita mpahazare ngo sero hazare cyane ngo dukujudoya. Hariho ico bita plan, barafise umugambi. Uwo mugambi rero kugira bawushikeko ufise intambwe nyinshi bategereza gucamo. Muri ivyo rero muri izo ntambwe naha mubona ko hariho intambwe baciye ko dukubazana nko guhonyanga no gufutanganya burundu amasezerano yari yarahagaritse injyane mu Burundi, yari yarazanye icyizere, yari yarasubije hamwe Bahutu n'Abatutsi. Hama murabona ivyo barabikoze mu nyuma bari barashinze umugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Uwo murazi ko ariwo wakozi bara mu Burundi mu kwica abantu, mu gufata ku nguvu abakenyezi bakabakorera ivyamfurambi. Uno munsi nibo batoza amatagisi mu banyagihugu, amatagisi atagira umutwe n'amaguru. Bari mu bintu byinshi bibi ariko ubona ko biri mu mugambi w'irya ntwaro iri Kongo. Hanyuma kubijanye n'umubanyi hariya muri Kongo, igituma ndabereka ko habanje gusha mu Burundi, ariko mu Burundi rero bagasa n'abariko barashora uwo mucanwa mu karere mutigute. Mu Burundi bamaze gushinga umugwi w'inkorabara w'imbonerakure, murabizi uwo mugwi uno munsi ubarizwa muri Kongo. Uwo mugwi ugizwe n'abarundi, urwaruka rw'abarundi kabere harimo n'abakuze barenga ibihumbi 30-40 mu gihugu cose. Ntugira ico no kwita structure kandi ivyo birafite ico bisigura. N'umugwi w'inkorabara nyene washinzwe, barawuha ibigwanisho, barawuha bya bintu vy'ivyuma vyo guhanahana amakuru muramaze kubibona vya Motorora. Hariho abahembwa muri bo, barahembwa amafaranga ava mu iperereza, barahembwa amafaranga ava mu mugambwe, ari amafaranga ava mu bagwizatunga menshi araja muri izo mbonerakure. Hanyuma rero murazi ubunyi muri Kongo kuva mu 2017-18 hararungitswe imigwi y'imbonerakure. Imvo leta itwara mu Burundi ivuga ati tubarungika kugira baje gukurikirana imigwi yashinzwe n'abarundi tutavuga rumwe, imigwi ya gisirikare, imigwi yitwaje ibigwanisho ivuga ko ishaka gutera Uburundi. Bakavuga rero bati dushaka kubarungika hariya kubakurikirana. Mu gifaransa nico twokwita la régionalisation de la crise burundaise. No kuvuga yuko leta y'u Burundi iri kwifata ingorane ziri mu Burundi ikazishora hakurya y'imbibe, no kuvuga muri Kongo. Muri Kongo urumva rero batanguye kurungika iyo migwi y'inkorabara y'abarundi. Baravuga ko hoba hariyo abarenga 2,000. Ivyo nibitigiri numva bivugwa hirya no hino, ariko jewe nta matoza yimbitse vyo manabikozeko.
hama iyo migwi y'abo bantu 200 uri kurabaza neza abasirikare bacu bahora baja muri Kongo bayiherekeza iyo migwi barakubwira yuko ikorana n'iyindi migwi y'inkorabara yahajya mu gihugu ca Kongo. Hariho abo bita abamayimayi, hariho abo bita abafurero, imigwi uzawumva ngo mayimayi tomboka, ibintu byinshi. Hanyuma iyo migwi nayo isanzwe icuditse n'iyindi migwi y'inkorabara y'abanyarwanda bahunze igihugu cy'u Rwanda basize bakoze ihonyabwoko. Abo rero nibo bari aho muri Kongo ku maposition maze kumva ari hajya muri Kongo. Imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi baja kenshi usanga bari kumwe n'iyo migwi yo muri Kongo. Iyo migwi bambe y'abanyarwanda bari muri Kongo, sinzi ko mwumva isaniro ndiko ndagomba kugira. Abantu bakoze ibintu by'ishano by'ihonyabwoko uno munsi nivyo bavuga ko bariko bitegurira gutera igihugu cabo, bakaba bari kumwe n'abarundi biwacu bavuga ko basangiye urugamba. Sinzi ko mwumva ubwo rugamba rwari. Iruhande y'ivyo hagaca haza bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD mu gisirikare, mu gipolisi, bafasha bimwe biboneka imigwi y'abanyarwanda yiyemeje gutera igihugu cy'u Rwanda, iri mu kibira cy'u Burundi, indi hajya muri Kongo, bakaza barayifasha mu byo kuyiha ibigwanisho n'uburyo, bakaborohereza ibintu byo kugira amanama hajya za Gitega, Bujumbura. Sinzi rero ko mwumva, rumva ni injyane ziri mu karere zifise ingaruka mbi, kuko mwibagire yuko utwo tugwi tw'abanyarwanda turi hajya muri Kongo n'uturi hajya mu Burundi, ntimwibagire yuko tumaze iminsi turagaba ibitero, naho ari bito bito turagaba ibitero mu Rwanda. Sinzi rero ko mwumva hariho ingorane ziri mu Burundi, hariho ingorane no ziri muri Kongo, ariko hari ingorane ziri mu Rwanda. Rero naha rero mvuga ko twobirabira hamwe muri rusange, naho twebwe nk'abarundi duhamagariwe kuraba ibiba iwacu. Mugabo mu ncamake nashaka kuvuga yuko hariho ikintu kibi n'ukuri kigaragara, abantu bamwe mu makungu bariko barabibona. Hariho kujya ico bita laboratoire politique zo kwisi zirabikurikirana. Jewe ubikuragerageza kuyangana bamwe barakubwira yuko bafite amakenga. Naho wumva uwo twabonanye ejo bundi yambariye ati gutega shabo bati kandi tubona iwanyu amahoro akiri kure nk'ukwezi. Voilà, sinzi ko mwumva rero ingene ibintu bimeze birashushe. Hariho riske nini, ni ukuvuga yuko muri kajya karere uno munsi ntawuzi aho byohera, ari mu Burundi, ari mu Rwanda, ari muri Kongo. Mugabo harashobora kuba ikintu kimwe gusa, kimwe akarere kose kagasha kabisa mukabibona. Ivyo wonye sinshaka kuvuga igishobora kuba kumbure ndakibajijwe mu masenariyo possible. Ni ukuvuga ko hariho ikintu gishobora kuba ico no kwita pretext, nka biriya byose byabaye mu 1993. Murabona kwica umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hanyuma ibyakurikiye ibyaciye bikurikira mu karere kose imyaka 10 irenga. Murabona ko akarere kasuye gugomba gutora agahengwe ejo bundi mu 2005, mu 2000 na kangahe, inyuma y'imyaka 10 ibyo bihugu biri mu bintu by'intambara, kiretse u Rwanda abarutwara bahagaritse ihonyabwoko bongera batsinda urugamba mu 1994, gutyo bashira igihugu ku murongo. Mugabo nabo murabona no munsi ko hariho hirya no hino volonté yo kugomba kubahungabanya. Naho rero mvuga yuko kumbure kogira ico no kwita attention, tukagaba kugira umwe wese mu byo ashoboye. Ibi bintu tuvyirinde. Abantu bamaze iminsi bapfa ni benshi, haba mu Burundi, haba muri Kongo, mu Rwanda niho hari hagahengwe, ariko kanya karere kacu kari fragile, karabangamiwe. Hashobora kuba ikintu gito gusa inganda zigasura gutsikira, kandi murabona namwe murabizi nivyo bari vyiza cyane. Inyuma y'icizere twari twaragize, hari hageze ko kajya karere gatekana, abantu bakaja kwitaho vy'imigambi y'iterambere. Nuko ndabibona. Ndafise ibindi bintu kumbure nashaka kuvuga ku Burundi, ariho je rero mbona amakenga aho tuvuze muri rusange mu karere, ariko ndashaka ko mubikunze muvyemeye, ndashaka ko duhava turaba tugasangira ikiyago cyane rero ku Burundi biriko biraba, ivyokogwa n'ingene abantu bashobora kugerageza kubuza ibara ntirize risubire kugwa muri kijya gihugu canke no muri kajya karere kose. Urakoze bo.
icyo navuga gusa si uko twoburusha ahubwo no gusaba ko ukomeza ukabandanya kuko nk'uko wabivuze twatanguye tuvuga karere kubera ariho dutumbereye ariko na cyane cyane twe dukeneye kuvuga iby'iwacu kuko nakubwiye ko nahereye ku by'umubanyi ntabuze amakenga mubumva n'amakenga yo mu nzu iwanje kuko heje kubivuga ariho rero komera tuyagiye iby'iwacu ibituraba hama na cya kibazo cya kabiri mbega ingendo twofata iyo bigiye kuko ibi bintu nizera cyane yuko nk'uko uri kubivuga ndabyumviriza neza ingendo yacu nizohindura ibintu urakoze komera ku ijambo urakoze kumbure muri kino kiyago turiko turagira nivyo si jewe mfise ijambo rya nyuma ku bijanye n'icyo kogwa ndazi yuko mu kiganiro tuza kugira turaza guhanahana ivyiyumviro muri mwebwe ndazi hari abafise intererano zikomeye zisumba kumbure uko ushobora kuba niyumvira voilà nashaka rero kubabwira nti uno munsi turaje kuvuga ibiko biba mu karere amakenga dufise ariko jewe ndashaka ko turabira hamwe ibiriko biraba iwacu kuko nivyo bishoboka no mu karere na cyane cyane akarere kamye karimwo ivyo bintu byo kugomba guhonya amoko karimwo ivyo bintu byo kugomba gushiraho intambara zituma amoko ashamirana abantu abarundi bicana hagati yabo abanyarwanda bicana canke abakongomani voilà rero nkagira nti mu Burundi no munsi jewe n'ukuri ndafise ubwoba kandi ndafise amakenga ndavye ibintu urukurikirane rw'ibintu biriko biraba narigeze kubivuga reka ndabisubire je ndi mu bantu kuva mu 2015 mbere urazi hatanguye kuvuga abantu bavuga bati no kuraba ibi bintu turabona umengo birafise intumbero y'abanyabwoko ry'abatutsi ati n'abahutu bose batumva kumwe ibintu n'urya mugambwe CNDD-FDD je ndi mu bantu nabona ko nanje ivyo bintu bigoye kwemera kuko ndavye abarundi bari bavuye ndavye amakuru abarundi baciyemwo nabona yuko ico kintu abarundi batazocemera kandi bibe nkavyo abarundi ugiye kubiraba muri rusangi abarundi b'abanyagihugu nibo nshaka kuvuga yaba abo mu bwoko bw'abahutu abo mu bwoko bw'abatutsi abo abatwa urabona ko uno munsi ikintu kibaragishinga ni ukwibanira mu mahoro ni ugusangira akabisi n'agahiye bakuye mu cuya cabo ni ukuri ivyo bivyaragaragaye ni ukuri nta murundi uno munsi ashobora kuvuga yuko azana ibimenyetso vyerekana yuko abarundi atari kubyumva jewe uyu mwuga dukora wari waratugira n'amahirwe twakorera mu banyagihugu imyaka yose ntushobora kwibaza imvugo y'abanyagihugu warabona ugiye Karuzi ugiye mu Cibitoke cya Rugombo ugiye Gitega ugiye Bururi ugiye Mwaro warabona imvugo imwe y'abarundi urukundo hagati yabo kandi bose bakakubwira yuko abarundi bahenzwe imyaka myinshi bajyanishwa n'abantu bari bajeje kandi kubakingira aho rero nashaka kuvuga nukuntu uno munsi jewe mfise ubwoba bw'uko bwa bundi finalma iryo bara rirashoboka mu Burundi iryo bara rirashoboka ariko ngumangira ntirikagwe iryo bara ryo gusubira kuzana ibintu by'amahonyabwoko byo kugomba guhonya abantu uno munsi umugambwe uhari nivyo biragaragara n'abawurimo barabivuga yuko biboneka ko abategetsi benshi bari mu rya mugambwe bafise urwanko runiniya inzigo y'inzikira bafitiye abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi ari naho mvuga rero ntije niho mfitiye ubwoba kubera ibimenyetso maze imisi mbona naragerageje kuraba mu bijanye naho ivyo bintu by'amahonyabwoko byabaye eka mbere n'ico bahinga babivuga ko uravye n'ibiko biraba mu Burundi nukuri niho ucugira rero ubwo bukavuga uti mbega bya bintu biko biraba ubwo ntibizohava biherera mu ihonyabwoko ari naho mvuga rero nta Barundi barashibagabe kuko ihonyabwoko abaritegura baba bafise intumbero muri bajya CNDD-FDD noneho muramaze kuvyumva benshi bavuga yuko
ari kwihora, bavuga ko bashaka kwihora kuko baravuga yuko ngo abahutu bakorewe ngo nyabwoko mu 72 ariko kandi hakagira n'abandi bivuga bakanavyerekana yuko ahubwo ibyabaye yari intumbero yo guhonya ubwoko bw'abatutsi. Ivyo ni mugabo sivyo twoteba ko nta nico byo tumarira muri kino gihe. Ubwire kuraba ihonyabwoko n'ivyo baravuga yuko ari intumbero yo gomba guhonya burundu canke guhonya igice c'ubwoko. Uri kuraraba rero mu Burundi baravuga rero ibimenyetso, baravuga bati haraba ibimenyetso vya mbere, aha twavuga mu bimenyetso vya mbere baravuga bati ivyo ni biri muri convention ya ONU, mu bintu by'amasezerano ya ONU yashizwe ko umukono mu 1946 amasezerano ya ONU agwanya icaha c'ihonyabwoko, anagomba kukirinda ico bita prevention du crime de génocide. Bavuga ko ico caha c'ihonyabwoko gishobora kugaragara iyo hari ibimenyetso bitanu bikurikira. Baravuga bati harashobora kuba meurtre de membre du groupe, no kuvuga ubwicanyi buhoro buhoro buzaburaba ubona ko bukorerwa abantu bo muri burya bwoko kanaka. Ivyo rero ugiye kuraba mu Burundi murabizi mwe nyene sindinda kubigaruka ko hari abantu bicwa atakindi bahowe ubwoko bwabo, n'abandi bien sûr bicwa bahowe ivyiyumviro vyabo vya politike, eka kandi hariho n'abandi bicwa ku nzigo nyene z'abategetsi bamwe bamwe. Hariho ico bita atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Ibi bintu vyo guhohotera kirema muntu kubijanye no kumusinzikariza ubuzima bigaca bijanirana no mu mutwe iwe ingene ahungabana. Ivyo bintu ngira murabimaze kubibona, murabizi harazi imyaka mwarumvise intaye nyinshi zabaye aho abantu b'abagabo bafatwa nk'akarorero bagakorerwa ivyamfurambi bari mu gasho k'iperereza, abandi bakababoha ku magara yabo, no kuvuga ibihimba vy'irondoka, abandi bakababoha nyene ku bihimba vy'irondoka bakabagereka ko mu ububido bw'amazi. Hariho abo batera inshinge muramaze kubibona, hariho abari mu buhungiro, amatemonyaje yarabaye. Ivyo rero murumva ko biri muri vya bimenyetso bikorerwa abantu bamwe bamwe. Hariho ikindi kintu bavuga bati soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Ivyo navyo no kuvuga leta irashobora gushiraho ingingo kandi ikazishiraho nkana zituma abo bantu kanaka babaho mu buzima bugoye, babaho mu buzima bubabaje, babaho batariho. Ni ukuvuga murumva les conditions d'existence devant entraîner la destruction. Ni ukuvuga iki? Uno munsi mu Burundi murabibona ingingo nyinshi ziriko zirafatwa nizishira abanyagihugu mu bukene, kandi abo banyagihugu bashigwa mu bukene bava mu bwoko bwose bw'abahutu n'abatutsi. Kuko nk'izi ngingo z'akamaramaza bafata zo kubuza abantu gukora, urabona ibintu byose ubuzi bugaye, ibi bintu bariko baraturira amastoke y'amapikipiki, urabona ingene baturiye amasoko, murabona ingene uno munsi abanyagihugu bari mu kangaratete mu Burundi. Ariko hariho umugwi ubona ko wowo ijya leta ishirako un accent particulier mu guhohotera, nko kuva kera ibi bintu byo gutanga akazi murabizi sindenda kubigaruka ko hariho abantu ubona ko leta yamaze gukura mu bintu byo gutanga kubaha ubuzi kubera ko ngo batari muri uwo mugambwe wabo. Ivyo rero sinzi ko mumva bijanye niyo ngingo ya gatatu, nabona akaroro kagira gatatu k'ibimenyetso bimwe bimwe biba. Alors no munsi sinobabesha tubivugisha ukuri, jewe ndabivugisha ukuri kuko ndabibwirwa n'abantu yaba abahutu n'abatutsi. No munsi abatutsi bari i Burundi nukuri si bose nivyo, kuko hari bamaze kwishikana kandi babanye mu mahoro bacuditse n'uwo mugambwe, kuko rya mugambwe urimo n'abatutsi. Ariko hariho abatutsi no munsi mu Burundi umengo ni icaha kwitwa umututsi. Hariho abagwizatunga no munsi ataho bagica, iya leta yarabimye uburenganzira bwo gukora, barabugariye amahingiro yabo, barabakuye ku ntonde z'abagwizatunga. Ibi bintu by'amasoko ico bita les marchés publics ntibakirangwayo, abantu kubona ko ari kubera ubwoko bwabo babuzwa gukora. Muri za banque centrale hariho abagwizatunga
bagiye babona bashirwa ku ntonde bimwe bita liste noire kugira ngo ntibazopfe basubiye kuja yaba mu mahiganwa y'amasoko yaba muri ibi vy'amabanki. Alors ivyo ni ibimenyetso. Hakaba rero ibi bintu arivyo bita ngo mesure visant à travers les naissances au sein du groupe. Iki kintu ndakibonye ko naciye nibuka bimwe CNDD-FDD nisekeza CNDD-FDD yari yashinze muribuka twavyumviye mu Kirundo imbonerakure ziriko zigira ikarashishi z'ibiririmba bavuga bati tera inda abakeba bavyara imbonerakure. Murumva aka karero ka kane kavuga ngo mesure visant à travers les naissances au sein du groupe, kuvuga ati fata abo bantu mu batera inda bavyara imbonerakure. Ivyo honyi sindinda kubiteba ko murabizi ingene ujya muhari w'inkorabara w'imbonerakure wigishije ivyo bintu byo gufata nk'abagore n'abakobwa bo mu bwoko bw'abatutsi bakabafata ku nguvu bakabagirira ijamfura mbi, hari ababatera ingwara. Uno munsi ni ukuri sishaka gusakuza ariko muribariza mwenyene ibiba i Burundi, abana bari hagati y'imyaka ya 18 na 24 muze mwumve ibintu biriko biraba, muze mwumve ibintu bakorerwa, ingene babayeho, abantu bagendana ivyo babakorera, muze mu bitohoze namwe, ndazi ko abari Burundi bazogira icyo bababwira. Voilà, ivyo vyose rero ni ibintu vyerekana ko hari ibimenyetso biriko biraba. Hama abategetsi ba CNDD-FDD uno munsi benshi murabaza hariho ico bita les critères de sélection cyangwa les critères de nomination. Jewe amakuru mfise nuko hariho intumbero yuko nk'akarorero muri ba mustanteri bari abantu usanga kenshi bahabwa amabanga mwamwe, hari ibintu usanga ngo bafatira ku bintu vya kahise, bashireho abantu bafise inzigo y'indikira muri bo, bafise urwango rw'abantu bamwe bwoko bumwe kugira kumbure bashobore kuparticipa rero mwihohoterwa ry'abo bantu. Rero uri kurabiraba hariho sinzi ko mwibuka je nageze kumva nko mu 2006 muribuka CNDD-FDD gishika hariho abarundi benshi bari bafungiwe mu mabohero atandukanye y'igihugu kandi benshi bari baciye imanza zo guherayo kubera vyaha vy'ihonyabwoko bakorewe mu 1993. Abo bantu bararenga 4,000-5,000 mu gihugu cose, bari kondane umunyororo wo guherayo kuko ico byo kwicwa vyari vyarakuweho. Ariko kuva mu 2006 hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatatu CNDD-FDD yarakuye mu mabohero abarenga 3,300. Abo kandi amakuru twahawe nuko benshi bashinzwe amabanga hariya mu vy'intwaro yo hagati mu gihugu, usanga bafise ivyo bajeje bikomeye mu makomine, mu maprovince, mu mabiro y'amaprovince. Ivyo vyose rero urumva ni ibintu vy'ibimenyetso. Hanyuma hari ikindi kimenyetso bavuga bati iyo intwaro ishaka ifise umugambi wo kuzokora nk'ivyo bintu vy'ihonyabwoko, hari ico bavuga ngo la mise en place d'une organisation parallèle qui permet de masquer le rôle de l'appareil de l'État dans les premières phases du génocide. Rero nukuvuga barashinga umugwi w'abantu atari igipolisi atari igisoda, abantu bazora bakora ibikorwa vy'ibanze. Sinzi ko mwavyumvise ico bita les premières phases du génocide, ibikorwa vy'ibanze. Donc rero uri kuraraba mu Burundi uriyumvira none gute umugambwe waje ufise igisirikare n'igipolisi nk'abapolisi hafi bose muri ko baraba CNDD-FDD, igisoda baragisanzwe CNDD-FDD. Alors ukiyumvira kubera iki none bashizeho uyu mugwi w'imbonera ku misozi yose y'Uburundi mu ntara zose. Uno munsi rero urabona bazanye bimwe bita FRAD. Muraheruka kubona yuko FRAD unyi niyo bashaje baratoye itegeko daere ku itariki rya 12 kwa kane muri uyu mwaka mu nama nshinga amateka baremeje itegeko rizoshinga ico gisirikare gishasha. Ico naco muri ko murabiraba nico umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano yari yavuze aho yigira kuvuga mu ijambo arabibwira kandi yace no ku radio yuko umugambwe CNDD-FDD wifuza ko asubira kubaho inyigisho za gisirikare kugwaruka. Mugabo mwarabonye ko muri mabace babicisha muri ibi bya CAD. Alors iki gisoda ca CAD sinzi ko mumaze imisi mukibona naho abantu batabivuga, nibaje bamaze iminsi mubona badefira bagira imyimenyerezo ya gisirikare imbere y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
mu bisanzwe bijya bintu abarundi turabira abakora biriko bica mu mavideo bica kuri za WhatsApp mugabo nukuri turakwiye gufata icyo no kwita conscience nukuri tukiyumvira none iki kintu kigamije iki naha rero mvuga nti hariho ibimenyetso murabizi imvugo zimaze iminsi zivugwa mu gihugu iyo bariko baravuga ngo bamujeri murazi no munsi muri CNDD-FDD bavuze bamujeri murazi ko baba basigura abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ivyo murabizi nta muntu n'umwe yoba akigira bon hari nivyo vyose hari ibintu rero biza biraba ubwicanyi buza buraba murabona ubwicanyi ubona ko kenshi bugamije ibyo bavuga ngo aba ex-FAB bajya abatutsi b'abasoda bahoze mu gisirikare ca kera murazi nyene bamaze imyaka bicwa bajya abantu kujya bamaze kwicwa n'ibihumbi abandi barahunze bari mu makambi y'impunzi Mahama muri Nakivale mu Buganda hari abari muri Tanzania ivyo byose rero ni ibimenyetso je mbona yuko biteye ubwoba reka kumbure sindandire rero ariko ngaruke kuri iki kintu kiriko kiraba ciki gisoda gishasha bariko bashika kubwanje iki gisoda nico kizokora ibara sinzi ryari sinzi gute ariko rero naha mvuga nti abarundi tuhagabire kuko uri kurabiraba cashingiye ikintu kizwi de toute façon uburundi murabubona murazi hariho abasoda hariho abapolisi kandi abo bantu benshi no munsi bayoboka CNDD-FDD niho rero mvuga nti iki kintu gitumye umugambwe CNDD-FDD ushaka gushinga iki gisirikare kizotwagwa mu mugambwe kizokomandwa na Reverien Ndikuri kijya kintu nibara mu bisanzwe mu gihugu kirimwo amategeko mu gihugu atabaragimirije nta kuntu umukuru w'umugambwe ashobora kwicara hakurya y'ibarabara imbonera kure zikagira amadefile militaire mu zambaye amateni militaire n'imipira y'umugambwe zisha amamotorora ministre wa security ari mu gihugu umukuru w'igipolisi ari mu gihugu umukuru wa gisirikare chef d'état-major ari hajya bakabireka no kuvuga yuko ico kintu numva ko kirateye ubwoba na hariho mvuga nti tugabe mushima rero imbere kumure ko duhanahana ijambo je nagomba kuvuga yuko uno munsi nukuri mu Burundi harakenewe haba abarundi bari mu Burundi abarundi bari hanze na cane cane aba barundi bakora mu mashirahamwe mpuzamakungu nukuri birakenewe ko dusubira gukora ca gikorwa cyo guhimiriza amakungu gutahura ibiriko birabiburundi muribuka abarundi baba muri Canada birigwa muri parlement abarundi bari mu Bwongereza abarundi bari mu Bubirigi abarundi bari mu Butaliyano mu Bufaransa iyo muri Swede Norvège nukuri hagezaho bikenerwa ko musubira kugira ya mobilisation diplomatique uno munsi sugusabira gusa ibihano ijya leta ibihano je mu mengi ya leta n'ibihano biravyishiramo ariko nugusaba yuko haba de mécanisme donc hategekanywe ibikorwa hategekanywe ingingo mpuzamakungu zishobora kuzokingira abarundi kandi zishobora none munsi kubakingira none mwebwe murabona ingene leta irica murakurikirana amakuru misi yose y'aya maradiyo yigenga akorera hanze muze mwumve buri munsi bavuga ibiziga by'abakenyezi cyatowe imakamba igitega ibururi mu dushamba hariya muri Cibitoke muzobaze hirigwa haratogwa ibiziga 12 umunani ngo vyaje biboshwe abantu bakavuga bati abanyagihugu baho hantu ntibamenya baribo ati vyace bikubwa ku itegeko rya Mustaneri mwebwe muharure abo barundi ibihumbi n'ibihumbi birigwa baravuga ata muntu numwe yamenya baribo be mwibaza ko baba bavuye mwibaza ko arabaki mwibaza ko bava mu migambi yiye ibi bintu vy'uko CNDD-FDD irikiratikiza abantu irikirabikora kubwanje uri kuraraba ibikorwa bimaze iminsi biriko birakogwa n'ubu biriko birakogwa n'ukuri nibimenyetso z'ikindi gikorwa kibi kigayitse gishobora kuzokurikira na hariho mvuga nti twebwe icyo dushobora ni ukuvuga ni ugusemerera ni ugusigura hanyuma byinshi nkatwe ibyo dukora turegeranya ibyemezo tukabihereza abantu mugabo ijana nagenda babwiza ukuri amakungu no munsi baravuga bati turarushe ntacyo tutakoze n'ukuri kuri ijya ntwaro yanyu turabona ko ari abantu babita impermeable bavuga batumva ati rero n'ukuri twibaza ko ubunyi vraiment namwe abarundi ubwanyu ari mwebwe vraiment mukwiye kuraba ivyo kogwa iriho kumbure nivyo abarundi bashobora kurabira hamwe ariko bien sûr iminsi yose bamubavuga batari kiyindi ngorane nuko twumva ko abarundi
mutari hamwe mutari kumwe abarundi ati bobo wewe uraza ukambarira ibi bintu ejo hirya ejo hari abantu numva bo muri societe civile batubwira bene ibinyene twavuga ati ryari haraza abantu bo mu migambwe bakadusaba imibonano bakatubwira ibisa n'ibi muri ko muravuga ati mugabo murumva ko ati harageze ko mwiyumvira urumva baba ivyo bintu byo kuvuga bati harakwiye ko haba mekanisme y'abantu baja hamwe bakagira urunani rumwe ruza ruravugana régulièrement ibi bintu by'amakuru urana nk'aya makuru y'ingene bariko barahonya abantu cyangwa bariko barategura kuzohonya abantu ni ibintu usanga abarundi bari hanze bategereza kuba bafise cadre na structure s'imvugure baza barabiyagiramwo hanyuma amakunga bibwigwe u Rwanda rubisigurirwe u Rwanda rwarabonye ibara muri kita gihugu uno munsi bagire bati none twebwe ko twabonye ibibara iwacu ni igiki twokora kugira ibimenyetso bigwiriye tuze tubijya bintu bihagarare ntibikabe ibara ryabaye iwacu ntirikabe i Burundi ntirikabe hakurya muri Kongo naho rero mvuga tubisigurire abanyarwanda tubisigurire abatanzania abaganda tubisigurire abanyamerika abafaransa bwana je rero numva ari ivyo hanyuma mugabo je sinzi ikindi nogomba kubabwira noheza ko nuko mbona no mu barundi hagati yacu hariko harabakudebukirwa kandi vraiment mbona umengo ntiwari umwanya sico gihe cyo kudebukirwa ahubwo ni igihe cyo gusubira guhaguruka tugahagarara kabisa tugasubira kugira morale na energie kugira tugwanire abo bene wacu tugwanire cyane cyane igihugu cyacu erega naho turi mu mahanga aya mahanga ntituzoyagwamo nitwayagwamo naho tuzaba tuyaguyemwo ntibashana kuvuga ngo apana nk'abagabo vraiment sinzi tuzoba twaratsinzwe vraiment kandi twatsinzwe hari n'igihe muramvuga ya migani bavuga ati nariwe n'ibiki amazina ntashaka kuvugira ariko naho rero mvuga ko abarundi bakwiye gusubira kuvyura kagatima ubugabo kabo kuko burya niwo mutima w'abarundi abarundi n'abantu b'abagabo abagore b'abapfasoni b'abashinga naye nibaza ko ari byo dukeneye kugira turengereye ibidutandukanya turabe ingene dushobora gutabara igihugu cacu na bene wacu bakirimo kuko sinzi ko mu ngene bizoba bibabaje cyane hari naho izoba yarahakuye nitwagenda tusaturunama bindi vyibutso bitwibutsa inganda zatikiye sinzi ko mubibona voilà murambo barira narandiriye kumbure rero turashobora guhana cyane ahubwo nturambirwe sinzi kuranyuma nturambirwe nibaza yuko wewe niwakenera gapoze uratubwira icyo turacafite icyo tuganira hari ibibazo nkumbure hari intererano nagira nsabe umuntu uri ku murongo aze gukiriza turaza guya liste ingene bagira kuri kiganza bayijambo hanyuma bo tube kuri sale baraza gusaba mikro ndaza kuyibaronsa mugabo jewe sinoza kwijambo ngo babaze cyangwa bagire intererano nanje nakumvirije mfise akantu mbako no kubaza nakuze numva abarundi bavuga bati akabi ikamenyerwa uno mugani nibutse ndiko ndakumviriza uri kuravuga yuko hari ibimenyetso zibara kwibara rishobora kugwa kandi ko bigeze kure hari akantu usa nohereje ko ati mbega ntituzokwicuza tusubiye kuza kunamira abacu baragiye abarundi baragiye ivyibutso mu karere ntivyari bibuze twifuza yuko hari ibindi byo kwiyongera ko hari iwacu rero akabi kamenyero nkuko ndabibona jewe mbona yuko turiko turamenyera kabi gakumviriza ndabiraba n'amaso yanje bagatebura novuga ko basira nahafyikiye ugasanga inkumbu zabarenze cyangwa ugasanga kumvo zindi z'umuntu bwite arahindukiye arahaye umugongo ibibazo tuba bihanze Burundi canke arahubeje hakuraba ibibazo ngo bahangane nk'uko bavuga yuko umugabo nyene arinda kaje abo bantu turavye ko abantu bari kumenyera kaje tukaraba uko ibintu bimeze mfatiye kuri cya kabiri ingendo mu majambo make atomoye yobihe ku Burundi wese ababaye canke abona uko abibona
urakoze. Urakoze kumureka ngire ko nagenda kubwire burya naho navuze nti sinzi ko mubona ingene bizoba bibabaje igihe tuzoba twararonse igihugu kandi ariko tukama dufite amatariki yo kuja kunamira abacu batikijwe. Sinzi ko mubona ingene bizoba bibabaje ariko nagenda babwire deja yuko ivyo vyibutso tuzovyubaka. Aho tugeze uno munsi ivyo vyibutso tutegerezwa kuzovyubaka kuko murazi ngenda babwiza ukuri hagati y'imyaka ya 2011 n'ibihumbi 2013 nagenda babwire yuko ujya mugambwe CNDD-FDD inzego z'igipolisi imbonerakure n'urwego rw'iperereza baragandaguye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bitwa aba FNL ico gihe harimo n'ivyo nabakeyi babishe baba MSD ariko baratikije abarundi ugwaruka rwo mu bwoko bw'abahutu ubona ko babahora ko batemera uriya mugambwe wabo ubona ko babahora ko ivyumviro vyabo vya politiki bidasa n'ivya CNDD-FDD. Ivyo navyo nagenda babwira igituma no kuvuga yuko umugambwe ufise intumbero mbi cyane cyane yo gucanishamwo abarundi buriya barashobora gufata abo bahutu nyene b'intore abo bahutu b'abamodere abo bahutu baterekwa ivyo vy'amajenoside bakabafata bakabanza kubatikiza kuko kuri bo baba bari kubabikiza kuko babita intambamyi ku mugambi rusangi bo babona ubwoko kanaka bwategerezwa kugira. Nagenda babwire ko jewe sindi ko ndabona ingene igihugu cyarabaye igihugu hatazoba amatohoza ngo abarundi baje mu miryango yose yaba FNL muri Bujumbura rirare muri Bubanza muri Rumonge muri Gitega Ruyigi murabaza bahora bazanwa n'amaprado bakababanize bakabatabura urusizi. Ivyo ni bimwe twita plan s'affiche. Ivyo babikoze hagati ya 2011 n'ibihumbi 2013 na kane mu ntara. Nagenda babwiye ko ishiramwe mpuzamakungu ONU yonyene byarasohoye muri iyo myaka itatu uko umwaka wagenda byarasohora ivyegeranyo yari section yakorera hajya mu Burundi ya Benide barasohora ivyegeranyo aho berekana umwe ka parka ingene uyu naka yafashwe muri Kabezi ingene yafashwe n'utwara igipolisi muri Kabezi ingene yahawe iperereza ingene yatowe ikiziga kumuyira. Ivyo ni ibintu bagiye baradokimenta. ONU ndibuka ko bari abantu bashika 4-5 bakora muri iyo section. Abo ONU baraharuye muri iyo myaka itatu jewe bamwe twarakorana rimwe twarahura tugasangira amakuru baraharuye abantu barenga 384 ndibuka muri iyo myaka itatu. Mugabo ngenda kubwira bonyene twarayaga bakambare bati erega twebwe aba ibi ari muri bivyegeranye nukuvuga n'umuntu tuba twarishikiye mu rugo iwe umudamu wiwe akaduha témoignage akaduha na karangamuntu akatubwira ingene wiwe yafashwe naho bamutoye ikiziga. Donc nukuvuga ko mu gifaransa bambwira bati ce sont les cas documentés donc pas nous-mêmes. Nukuvuga iki bavuga bati sino biriya byose mwebwe muhora muvuga muri RPA biriya byose mukuru wa PRODH ahora avuga ati buriya byinshi hari aho tutabikurikirana tutabitora ati urumva rero ntabo twebwe ntitugeze tubakorerako. Bisigura iki gabagenzi nukuvuga yuko nko muri iyo myaka itatu umunsi hazoba amatohoza yigenga y'abantu bari professionnel muzosanga harishwe abo bantu baba FNL barenga ibihumbi n'ibihumbi. None mwumva abo bantu tutazobubakira intuze tutazobubakira ivyibutso. Bon nimwiyumvire ugwaruka rw'abatutsi bishwe n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD kuva mu 2015 gusa. Benshi murabazi mwebwe benshi turabazi abo bagiye baranyuruza barahonya abo bakiri muribuka ba Fabrice Nzeyimana muribuka ni benshi umuntu anatanga kubavuga n'umubabaro cugaruka ariko muribuka ijoro rya 11 na 12 muri Kigarama mu 2015 hamwe haba ivyo ngo guteranwa amakambi muribuka ingene imbonerakure iperereza igipolisi biraye mu mazu y'ugwaruka rw'abatutsi mu Cibitoke Mutakura Jabe Nyakabiga Ngagara bagakurayo amajana n'amajana bakabaca amadusi bakaja kubahamba mu binogo rusange.
ivyo binogo murazi yuko n'ishirahamwe Amnesty International ryaragize bikoresheje za satellite, ivyo binogo birazwi. Hari imbonerakure uno munsi duhora tuyaga ziri mu bapakira ibiziga muri ivyo binogo, baratubwira ivyabaye. Alors mwumva none abo bantu tutazobubakira ivyibutso umunsi twaronse igihugu twasubiye kuja mu gihugu kitarimwo abicanyi, kidatwagwa n'abicanyi. Donc rero navuga nti ivyo vyovyo bizubakwa, ahubwo gusa ico ntifuza nuko hazubakwa ibindi vyibutso vy'abarundi miliyoni, vy'abarundi ibihumbi amajana bazoba bagandaguriwe hamwe muri rusange. Ivyo rero nivyo mvuga ko twobuza. Rero nariko ndavuga Nestor avuze ikintu ciza ati nakuze numva bavuga ko akabi katamenyerwa. Nestor nagira ndakubwire ko ivyo vyari bihari Uburundi butaragwa mu manga, butaragwa mu isanganya. Uno munsi Uburundi bwaraguye mu isanganya, basokuru bahora bavuga bati Uburundi ntibwigeze bugwa mu isanganya, igihugu camanye abagabo. Uno munsi Uburundi bwaraguye mu isanganya. Jewe ndabivuze, uwo ntuka nantuke, uwo tutavyumva kumwe ambabarire, ariko Uburundi bwaraguye mu isanganya, Uburundi bwaraguye mu manga buriyo. Nagira ndababwire ingene uno munsi abarundi bamenyereye akabi. Ndabaha akarorero. Mbe mwari muzi ko uno munsi muramaze kubibona abarundi uwabo anyuruzwa, akanyuruzwa, bikavugwa kuri WhatsApp, abantu umuryango ukarangisha mugabo buhoro buhoro ku WhatsApp, mugabo byaja mu magroupe menshi, ukabona ingene umuryango uri kurajugumira bababwira bati oya ndabizi nama nabonye n'abagomba gukarira Pacifique Nininazo muri wa mugambi wiwe ndondeza, hari abahora bagomba kumukarira bavuga bati eka nitwari dushaka ko mubishira hejuru. Hari haba mu iperereza batubwiye yuko bariko barabidukorera, baraza kumudusabira. Hariho umukuru mu mugambi yatwemereye yuko ariko arabidukurikirana, bagashaka ko kaba kamije n'ingo, bakabuza amaradio. Jewe mpora ndonka message bati uri muyobozi wa RPA ntego ngo yongo nukuri mutubabarire, ngo urumva ngo hariho umusirikare yitwa naka ngo gende umukuze wiwe ngo twamubuze mveto, ngo ariko ngo murindire ngo mutenye ngo ntimubivuge, ngo hariho ngo umukomanda yatwemereye ko ariko ararondera. Abo bantu baragenda amazima yongo, abo bantu bakazotogwa ibiziga mu nyuma canke bakagenda akagirire ntibigire baboneka. None wumva abarundi batariko baramenyera akabi. Nagenda bakandi karorero, murabaza mwumve kumbure no muri mwebwe arabashobora kuba bazi uburorero bumwe. Uno munsi kuvaho leta ya CNDD-FDD umugambwe ba Reverend Sitwa mu mazimisi mu vyumba baragenda hari Bururi bakaja hari Imwaro bakidagadura mu gihugu hagati, bagahagarara mu be hariya ni kwande buriya musozi ngo mwiga kujya ngo usharije n'uwandi, abantu bakababarira. Urazi ko hari abarundi mu ntara hagati, je ndafise uburorero gushika bune bw'abantu nzi baheruka kunyagwa amatongo manini meza amera arimwo ibintu amaproje akomeye. Abo bantu nagenda babwire ko baramaze no kwandikirwa makete ava mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu biciye muri izo province, bababwira bati ririya tongo riri kuri urya musozi ahanahana nimusorome ivyo mwateye uyu mwaka, atariko ntimuzosubire kuharima kuko nahari. Abantu barafite amakete uno munsi. Urazi ko tubabarira tuti none ibi bintu mushobora kuvyemera gute? Nimuzane tubishire hejuru dukome induru. Bakakubwira bati ati reka ati ari tongo barashaka batware, ati ariko ntibanyicire abari muri ryo abahora baharima. Uribaza none wumva kabi kategukaramenye. Ivyo rero naho tutavuze ibindi bintu biba, nagenda babwira ibintu bibabaje. Abo bantu mwumva ngo nabakuru b'imigambwe mu ntara mu makomine, abo bantu wumva ngo nabakomiseri, abo bantu wumva ngo nabakuru b'imbonerakure, ibintu bakora uno munsi n'akamarama. Barafata abantu b'abadamu, barafata abana b'abakobwa bo mu bwoko kanaka kubera ko batari muri iyo migambwe yabo, bakabakonvoka. Urazi gutumwa ko nyene nk'urenga n'ukuri, ugasanga bariko bagusaba ivyo bagusaba, bakakubwira ko utegerezwa kubitahura, ko bakwifuza. Uribaza ko hari abahora babibamo ivyo bintu. Sinzi ko mwumva iryo hohoterwa, sinzi ko mwumva traumatisme abo bantu babayemo. Segasese shwa muri ivyo bintu biriho murabibaza, ariko nibara mu gihugu. Mugabo murumva n'abantu bariko barabibamwo. Hari abahora bagirirwa ubuntu
bakajabuka bagahunga. Uno munsi je maze kumva mu badamu cyangwa abakobwa bamwe bahora bagirwa amahirwe bagahunga, hari abahora batondera kugira batubarire bene ivyo bintu, ukumva ni inkuru z'incamugongo z'incamutima. Mugabo ni ibintu biriko birabi Burundi. Alors abarundi bariko baramenyera akabi, hanyuma barundi barahohotewe, kandi barundi novuga ko bafise ico bita marge de manevre ntoyi cyane, kuko barundi murabizi hariya mu Burundi hari abantu aribo bari gutabara muri bene ivyo bintu, aribo bobihagaritse bobibujije. Aho ndavuga nko mu banyepolitike bamwe, ariko abo banyepolitike nabo kenshi uno musanga bafise ubwoba. Hariho abandi bagira bati erega abakora bene ivyo bintu n'abantu bakomeye barusha ingufu n'abatware. Aturumva umwiteze araguhitana bagukura mu mabanga canke bakwica, ati imanza ziratandukanye ngo gucira. Hanyuma ikindi kibabaje n'abo bantu bari bajeje gukingira iyo migwi, ariko no munsi bamaze guhitamwo kwifadikanya niyo migwi y'inkorabara yibonera kure, abo bakuru mu ntwaro ya CNDD-FDD bariko barakora ayo mashano. Nibaza ingendo icokogwa n'abarundi nuko umurundi icambere je ngiyansaba abarundi, intambara ya mbere burya ikomeye iyo uri kugwana n'umwicanyi ruhebwa, intambara ya mbere niyo gukoma induru, niyo gutabaza. Hanyuma gutabaza si ngombwa ngo ukomere induru hejuru bakumve uri karaguhotera cyangwa uri karakwica. Nuko rero nshatse kubivuga muri iyo sigura, ariko nshatse kuvuga abantu nibicukire gutanga amakuru y'ibiriko byaba. Abantu nibave muri ubu bwoba bagiye muri indira. None abantu baragiye mu ubwoba uno munsi hari abantu batariko bariye. Mugabo ijya ntwaro yarashizeho ingingo mu bijyanye n'ubutunzi, batogenda barapfa. Reka ndababwiza ukuri bagenzi, jewe mperuka kuraba amasanamu, mperuka kuraba amareresi, amavideo y'abarundi n'abarundi kazi, ugwaruka abapapa n'abamama bamaze iminsi bahunga mu Burundi. Muramaze kuvyumva baca ku kibuga c'indege bagenda mu bihugu ataviza ziriyo za Serbia. Abo bantu rero iyo bariko barava muri za Serbia bariko bagomba kuja mu bihugu bimwe babitera yuko boronkayo ubuzima canke impapuro zo kubaho, baramara iminsi mu mashamba. Ejo bundi naratokora amosozi mbonye inzoya z'amezi bariko barongereza mu mashamba. None ndababwira uko kuntu surundi rupfu ubona. Mwebwe nimba ko abantu tuzoguma duhoze batirika mborereka ndondere yonje, ariko bariko bakrea condition zo guhonya abantu. Donc voilà, mu ncamake novuga nti abarundi nibige kuvuga. Okay, nta uzobasaba, turazi ko ijya ntwaro yica, kandi niba uvuze nabi barakwica, ariko nibige inzira zo kuvuga. Bamenye bati ndarondera WhatsApp ya naka, ndarondera umuntu akora muri Human Rights Watch, ndarondera umuntu umumenyesha makuru mpuzamakungu, tubabwire ibi bintu mwibanga babivuge bicahabona. Nubwo rugamba bashobora kuza barigwanira, kuko ubwo bwogo dusa n'abarutsinze, kuko amakungu yose isi yose uno munsi irazi ko mu Burundi hatwara intwaro yica, hatwara intwaro yiba, hatwara intwaro ihohotera ubuzima bwa kiremwamuntu. Iyo ni intsinzi ikomeye. Donc nibaza rero ko intsinzi dufise ico no kwita aki tutokirekura, abantu nibabandanye ngaho. Hanyuma erega uko bizoguma bivugwa, erega nahajya mu basenzi defite hari abaguma bakoma induru bavuga ati none ibi bintu navyo nibiki, ibi bintu twumva nibiki, tuzobivamwo gute? Erega bajya banda kugarika abo ziperereza nibiki bamusere mu bande. Iyo hari ingingo zimwe bahora bafata mu mugambo hagakomwa induru, kumbure zimwe muramubibona hari igihe zigora kuja mu ngiro, izindi ziraja mu ngiro. Mugabo gukoma induru, gutabaza, kuvuga, gutanga amakuru birafasha. Nibaza rero ko ari ico. Hanyuma ikindi navuze ngendo Nestori niyatwe, mwebwe muri hiyo nimusubire mu mobilize amakungu, nimusubire mu mobilize hagati yanyu, muje muravugana, mwige muti none nigiki twebwe abarundi muri Sweden tuzokora kugira duterere muri iki ciyumviro cyo kuhagarika iryo bara ntirize ribe, canke cyo uzotuma aba bantu bariko barabikora bahana. Ni muraba uno munsi hari abarundi ngenda bakarore, hari abarundi bari bariyamirije ijya ntwaro ya CNDD-FDD muri bijya byo kuhonyanga amasezerano ya Arusha, muri bijya by'ikingo ca gatatu ca Nkurunziza.
uno munsi bamaze kurambirwa kumbure ko bagira bati je nzosubira gukenera kwigira hariya muhiri wacu nubaka akazu ngire y'umugambi canke niruhukire muri vacances. Ivyo vraiment ni ibintu vyiza kandi umwe atobibipfuriza, ariko uno munsi muri bo bamwe bahitamo gukorana n'ubwo butegetsi mu kuborohereza, mu kubavugira mu mashirahamwe amwe bati no bwarahindutse mu Burundi, hari umukuru w'igihugu mushasha ariko aragerageza, turabona ibintu bizofata intumbero. Uko rero nkabifata nk'ukwikunda, bimwe bita les intérêts sectaires, kutaraba inyungu izogirira akamaro umwana wawe hirya y'ejo. Kuko ni mu birabe les amis, abantu bafashe irya ntwaro ya CNDD-FDD gushika ishitse, uno munsi benshi nibo les premières victimes b'irya ntwaro, uno munsi benshi nibo irya ntwaro yishe, uno munsi nibo benshi yahungishije. Uno munsi curaba abo bantu barahunze, abana babo barahunze, nta gihugu bagira, iyo bari bitwa impunzi. None mwumva abo bantu bazovuga bati twari twarubatse inzu muri hariya nari narironke uburyo leta yari yarampaye uburyo narahoze, bajya abantu sindi ko mubona ingene bibabaje n'abantu n'ibintu. Rero nibaza twogwanya, nibaza rero ko ari ivyo abari muri Canada twabivuze Nestor, ni ukwiyungunganya mu buryo bwose, hanyuma abantu bakagerageza no kumenya bati eske bega hoba hari ikiriko kirakogwa, hoba hari imigambi iri kirakogwa kugira ibi bintu ntibize bibe. Ivyo vyose rero abantu bakabirondera, kuko no munsi abantu bazokwama bavugira sinzi ko mumaze kubona irya ntwaro iyipfuye kumva hirya no hino turiko turategurwa two guhagararira inyungu z'abarundi, ubwo nyene baca babimenagura. Muramaze kubona ama initiative menshi aba, muramaze kubona ingene bica biravuka bigaca biparanganiraho nyene, kubera ko irya ntwaro yagiye kubishira mu kuboko. Nibaza rero ko abarundi twokwiga gushasha, tukiga tugaca ubwenge n'ukuri tugahagarara amagambo ibintu bize bibe. Nibaza rero ko ari ivyo, hari uburyo bwinshi kumbure namwe mushobora kuhava muterera ingene vyokorwa, ariko kumbure mu kiyago dusangira turagenda turaba bimwe bimwe, naho bimwe musanga atari vyo kuvugira hejuru, kubera ko burya umwicanyi yumvise uriko uravuga turumva urya muntu yica yitwa naka akorera aha, ati reka rero natwe tuzoja hariya kumurega kwa naka kugira bamufate ibihano, aca gutangayo canke akarungika intumwa ziwe zigaca zija kuvyonona ivyo mwogiye gukiza. Murakoze.